Hero ndabaha ikaze kuri Intare Web TV nifuriza n'umunsi mwiza wa kabiri. Mumenyesha makuru wa Sky Italia Dimaris yu atubwira yuko Sergio Ramos na Real Madrid atima barumvikana kumongeza yandi masezerano. Akore batubwira ko ikibazo ca mbere ari uko ari kibazo mu vyukuri c'ubutunzi uwo mugwi watewe mu vyukuri na COVID-19 akaba umushahara Sergio Ramos arimo arabasaba ari mwinshi ku buryo kweje ikibazo c'ubutunzi bidakunda ko bamuha yandi masezerano. Manchester United ni umwe mu mugwi yongere ku migwi yipfuza Sergio Ramos kandi kaba yamwemereye amasezerano y'imyaka 2 yipfuza hamwe n'umushahara yipfuza. Ole Gunnar Solskjaer umumenyereza wa Manchester United mu mwanya uheze yatangaje yuko muri uku kwezi kwa mbere atakintu na kimwe gikomeye bazokora mu gusinyisha abakinyi. Akaba ari yameze nk'uwemeza yuko atamukinyi n'umwe bazosinyisha ariko bikaba bihuriye n'ivyo vya Sergio Ramos. Ubwo Sergio Ramos wazofa muri Real Madrid muri rici mu kwezi kwa gatandatu akaba ari yoyivamwo urabona ko hakiriho possibility nyene yuko yoguma aja mu mugwi wa Manchester United. Bayern Munich niyo mugwi gahabwa amahirwe yo gusinyisha Upamecano myugaro wa Leipzig amaze imisi yifuzo n'imigwi atari mike aho rero myugariro afise release cross y'imiliyoni 40 z'amayero ku buryo umuntu wese zifise yoshobora kumusinyisha. Myandi makuru yari waravugwa uyu munsi akaba Neymar Junior mu vy'ukuri ngo yifuza muri Paris Saint-Germain uyu mugwi ugenda kumuha ayandi mashezerano akaba umugabo mu vy'ukuri ngo atogaruka muri FC Barcelona kuko ngo bigoye n'ubutunzi bwo mugwi wa FC Barcelona ufise kubera ikibazo watewe na COVID-19. Bayern Leverkusen igiye gusinyisha agasore ka Manchester United ka Timo Mesa aho kagiye kuva mu Gwamani yukaja mu mugwi wa Bayern Leverkusen. Imyandi makuru akaba Fikayo Tomori myugariro wa Chelsea uyu myugariro mu biganiro kabisa Chelsea mwigano na AC Milan vy'ukuri yoja muri AC Milan akava mu mugwi wa Chelsea mu vy'ukuri umunyugariro amaze igihe atabwa umwanya ukwiye mu mugwi wa Chelsea nyuma yaho kabisa haziti Thiago Silva bakafise na Kati Zuma uwo myugariro ubona ko ataha umwanya kwiye ashobora kuva mu mugwi wa Chelsea kuntizinya muri uku kwezi kwa mbere akaja mu mugwi wa AC Milan. Özil nyuma yo gushira rero kabisa kuri Twitter baravuga ati abafana bonse munkurikira mu mbazi kozo cyose mwifuza ndaza kubishura. Akaba rero umugabo ku munsi weje mu vy'ukuri yabaje ibibazo bitari bike akaba yaranabaje ko yicuza ko yagiye muri Arsenal ati sindavyicuza. Aravuga ko aticuza ko yarakeneye ubudagi, anavuga ko afise indoto zo gukinira muri Amerika no muri Turkiya mbere yuko agarika gukina umupira w'amaguru. Uyu mugabo rero yanamaje ibibazo bitari bike aho yanabajijwe n'umufana umwe ati hakukina tucenamu umukiba wa mbere tuzi wa Arsenal nuko hagarika gukina umupira w'amaguru wohita mwiki. Akaba Özil mu vy'ukuri yavuze ati hakukina tucenamu no hagarika gukina umupira w'amaguru. Akaba rero mu vy'ukuri Jose Mourinho nawe aje gusohora kote wiwe mu vy'ukuri yishura mu Özil aravuga ati Özil ndi yamubwiye ko tucenamu imwipfuza ati ubundi wone ndi yo mwipfuza mu vy'ukuri. Akaba rero mu vy'ukuri Özil yanema aravugisha abantu batari bake mukamenya ko yanatoye n'umukinyi w'ibihe byose hagati ya Messi na Cristiano aho amaje no kuri yo deba y'abagabo babiri aravuga ati umukinyi novuga ko ari wakomeye hagati ya Messi na Cristiano cyo novuga nuko Messi yari yekenye muri Espagne karimwe mu bakinyi bihe byose muri Espagne ariko Cristiano ibihugu byose yakinyemwo yerekanye karimwe mu bakinyi mu vy'ukuri yari we wa mbere muri ligue yose yakinyemwo. Ati nico novuga kuri yo deba akaba mu vy'ukuri mu Özil nabonye no kuri yo sije bafana bamwibasiye baravuga bati iyo sije wishuye Özil kugeza uyu munsi utakaje icubahiro canje. Ati kuba watoye Cristiano kariwe mukinyi w'FS hagati ya Messi atutakaje icubahiro canje cyaho nakwemera atari kubu sinkikwemera mu vy'ukuri. Ati icubahiro canje urakibuze waho umusazi nayo amajambo menshi y'abafana batandukanye mu vy'ukuri babwiye amajambo mabi Özil nyuma yo kwishije ivyo bibazo avuga ati jewe mbona Ronaldo ari we w'ibihe vyose bakare kandi Özil yanishuye n'ikibazo rero c'abakinyi cumwe bakenanye beza kuri we mu mugwi wa Arsenal mu vy'ukuri akaba mwizamu yaze Ospina kuri kabiri ahashira Kolasinac kuri gatatu ahashira Sanya umutima defense ahashira Koscielny na Mertesacker hagati ahashira Ramsey na Kazura mu gihe imbere yahashize Gnabry Özil bwiwe hamwe na Sanchez mu gihe kwicinde yashize Aubameyang. Akaba Özil mu vy'ukuri yabajijwe ibibazo bitari bike hamwe n'ivyo bagiye baramwisha abafana bamutuka bavuga ati kuki watoye Messi n'ivyo rero ya Jose Mourinho mu vy'ukuri yarimwe aramwisha mubwira ati
Tottenham ntigeze kwifuza, bivuga yuko atawopfa ukineye nayo ntikwifuza mu by'ukuri, ubona ko Özil atorohe. AS muri Espagne tubwira yuko naho Real Madrid mu bukene buteye ubwoba mu by'ukuri, uyu mugwi wizera yuko ufise imbaraga zo gusinyisha Kylian Mbappe muri uku kwezi kwa gatandatu muri irici. Uyu mugwi wizera yuko niwagurisha Gareth Bale, Ceballos, Jovic, Brahim Diaz na Marcelo uzoronka amahera ari hagati y'imiliyoni 150 z'amayero zo gusinyisha Kylian Mbappe. Ati ikibazo cy'umushahara coco, ati si ikibazo cyo kwibaza, uwo mugwi urizera yuko kuri ayo mahera niwayegeranya uzoguma uronka Kylian Mbappe. Korea Kedero Sport tubwira yuko Edile Militao arimo arifuzo n'imigwi atari mike. Uyu mugwi wa Real Madrid arimo arifuzo na Tottenham, Roma na AC Milan nayo yinjiye mu mugwi imwifuza. Arsenal yafise icizere yuko izosinyisha Yves Bissouma umukinyi wa hagati wa Brighton w'umunyamali muri uku kwezi kabisa kwa gatatu mwiciriza mu by'ukuri, mu gihe Steven Zozi ashobora kuguma mu mugwi wa Rennes nk'intizanyo naho amaze imisi yifuzo na Arsenal hamwe na Everton. Musa Dembele umusatizi wa Real kuja muri Atletico Madrid ku ntizanyo nyuma yo kwanka ubusabe bwa West Ham, umugabo akaba yagiye kuja muri Atletico Madrid ku ntizanyo harimo na option yo kumugura $20.6 z'amapaundi. Arsenal yamaze kwivana mu rugamba wo gusinyisha umukinyi hagati wa Norwich Emi Buendia, nyuma yaho Norwich muteze ku $40 z'amapaundi. Arsenal iravuga ati ayo mahera ntaho twotanga ku uyu mukinyi wo mu cicaro mu vy'ukuri ca kabiri. Neymar na Kipembe bamaze kugaruka mu bakinyi ba Paris Saint-Germain zo gukoresha ku mukino gwejo mbazokina mu gwa Marseille muri coupe kabisa de trophée kuri finali ya coupe de trophée zo huza Marseille na Paris Saint-Germain. Akaba bamaze kugaruka akabisa Neymar zo ari n'abafiti gufesinga Barcelona kabisa mu kwezi kuza muri kimwe c'8 gishiri ca nyuma muri Champions League. Roman Abramovich mu boss wa Chelsea afise nombere yo kuzana Avram Grant umenyereza bakera wa Chelsea muri board yiwe. Uyu mugabo ngo yizera yuko kabisa Grant azofasha cyane Frank Lampard kuduza urwego rwiwe, uko nakwiye kwigenza nuko nakwiye gufasha kabisa uwo mugwi wa Chelsea gupanga abakinyamwe n'ibindi bintu nk'ivyo bimaze imisi bigora. Umumenyereza wa Chelsea Frank Lampard iboneka ko ari experience nk'iyagifise mu kazi ko kumenyereza. Real Madrid yamaze kwivana mu rugamba wo gusinyisha Eduardo Camavinga umukinyi hagati wa Rennes bari bamaze imisi bifuza mu vy'ibintu kimenyesha makuru AS kibivuga. Akaba kabisa umugwi uvuga ati ntiharagera yaho dufatinga go gusinyisha aka gasore k'imyaka 18 kuko tugifise ibibazo dukwiye gukemura vy'ubutunzi twatewe na COVID-19. Ousmane Dembele mwe muratangaza abakinyi bakina muri Barcelona kubera ukuntu amaze imisi yigeza mu myimenyerezo. Uyu mugabo kabisa inyuma yo kuva mu mvuna amaze imisi azikira arimo arakina umupira uteye ubwoba mu vy'ukuri, kujya abakinyi bose bakina bavuga ati uwo mugabo yagarutse. Ousmane Dembele agiye gukora ibintu kabisa bikora inka. Deportivo Alaves na Hues nyuma yo kwigeza nawe muri La Liga zompe zamaze kwirukana abamenyereza bazo mu vy'ukuri, akaba arizo kipe za mbere zirukanye abamenyereza bayisezo muri La Liga. Samuel Eto'o ngo yizera yuko naho Messi yogenda FC Barcelona atakibazo kinini yogira, kuko umusubirizi wa Leo Messi nyine muri FC Barcelona ngo ari muri FC Barcelona nyine mw'uwo mugwi. Akaba Eto'o kabisa yizera yuko Ansu Fati ari umwe mu bakinyi bazoziba kabisa ikibanza ca Leo Messi niyamara kuva mu mugwi wa FC Barcelona, uko umukinyi wa FC Barcelona kabisa umusatirizi wayo Samuel Eto'o yabivuze. FC Barcelona kabisa ngo muri crise economique iteye ubwoba ku buryo uyu mugwi kabisa ukimenyesha makuru La Vanguardia cyo muri Espagne kibivuga ufise amadeni y'imiliyoni 900 z'amayero watse mu mwaka w'2020 mu vy'ukuri. Ati kandi muri uwo yameze nk'atatari imbere utegerezwa kuruhamwo imiliyoni 120 muri za 900 watse kugira izirihe, kandi ivyo navyo ngo bisa nkaho bidashoboka ko yoziriha. Umugwe kabisa ukaba uri muri crise economique iteye ubwoba,
aho wizere yuko uzokora nk'imiliyoni amajana 91 z'amayero ariko biza kwanka kubera Camp Nou atafana bigeze binjira mu kibuga kuva mu kwezi kwa kabiri amahera yose wapanga kuronka atane 10 waronse mu vy'ukuri akaba mugwi winjira amahera make cyane agera ku miliyoni amajana 320 gusa z'amayero mu gihe watsi deni z'imiliyoni amajana 9 z'amayero zose mu vy'ukuri akaba mu vy'ukuri umugwi ebana uri muri crise economique iteye ubwoba akaba kandi crise economique ititeze kugabanuka kuko bazobandanya bariha umushahara uteye ubwoba abakinyi bayo harimo no Leo Messi miliyoni 39 z'amayero bazoza baramuriha burukose zirangiye urabona ko Barcelona mu vy'ukuri muri crise economique iteye ubwoba perezida agiye gutogwa agiye guhura n'ibibazo bita ebana bikomeye byo gusubiza umugwi ku murongo tukuri kuri Barcelona nyene kaba yamaze gushira hanze umwambarizo zirakoresha muri entraînement mu myimenyerezo akwari uyu nyine niho murabona ngaha kwifuta kuri uwo mugwi mushashe FC Barcelona zirakoresha muri entraînement afe bizoza myugariro ku ruhande rw'iburyo w'intamba mu rugamba uyu mugabo mu vy'ukuri ari yifuza n'imigwi itandukanye hirya no hino ku isi akaba umugabo yarasanzwe akina mu mugwi wa Alsace FK wo muri Norvège uheruka kuruka mu cicaro ca kabiri kuri yifuza n'imigwi iteye ubwoba yo hanze arimo n'umugwi wa Saint-Etienne umugwi gucubaza ngo kimenyesha makuru conga iwacu cha Sport Plus 257 cyandikira kuri Facebook mu vy'ukuri kibitubwira akitubwira yuko Parfait bizoza umugabo ari yifuza n'imigwi itandukanye irimwe Morde yo mu cicaro ca mbere muri Norvège Copenhagen yo muri Denmark imigwi yose ndazi musanzwe muyizi ukira na Europa League na Champions League hakaba ari ariko n'umugwi wa Saint-Etienne mu France mu vy'ukuri kitubwira yuko ibimenyesha makuru nka football tuwasa sosansenga vyagiye vyandikiye inkuru yuko umukinyi w'umurundi amaze gukina intama mu Rwanda inkino zishika 2-3 nkuko yifuza mu gwa Saint-Etienne aramutse awusinyemo yaba umukinyi wa gatatu wa kabiri akinye muri Ligue M mu France nyuma radio ntibazonkiza yigeze gukina mu gwa ka mu 2016 nkuko ngira mu bavyibuka kabisa akaba mu vy'ukuri abakinyi ntaba mu rugamba mwimise mari yifuza mu gikoma komeye tutibagenda ndashimiye Yusufu Nyanga amaze igihe yifuza n'imigwi itari mike yo muri Turkiya isanzwe ikomeye ikina za Champions League na za Europa League tutibagiwe no mu Bubiligi mu vy'ukuri za Anderlecht ni imigwi ikomeye nkuko mu vy'ukuri ubona yuko football yahi wacu ni impano izahi wacu Imana yatwihereye zirimo ziragenda zibomora imiryango ku mwana wabora mu vy'ukuri ari ikintu cyo kwishimira ku bakinyi ntamba mu rugamba no gusohoka intamba mu rugamba mu vy'ukuri ko n'ibintu bizogenda biradufasha cyane no gushika kuri vision ya 2026 yo kwitabira Coupe du Monde izobera muri Amerika na Canada na Mexique. Les amis sinogenda ntaciye kuri za front page la Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyano yagarutse ku munyezamu wa AC Milan Donnarumma agiye kurangiza amasezerano mu mugwi mu batubwira bati uyu mugwi uri muri itegura kumuha yandi masezerano kikaba cyagarizwe no ku rukino Inter Domini zokina na Juventus kabisa mweyindwi bavuga bati numwe mu rukino rurindano yishika ngaha mu Butaliyano Sport yagarutse kuri transfer za Juventus tubwira ati bimo baracagura mu rukino bose cagura hagati ya Scamacca wa Sassuolo nyuma nibuka neza hamwe na Milik wa Napoli bakaba banatubwira yuko hariho tansite bwo hagati ya Conte na Inter Domini umenyeze Conte ashobora gukwirukana mu mugwi mu gihe bandanya tiginza neza cyane mu mugwi wa Inter Domini mu gihugu cy'Ubwongereza bagarutse kuri covid kuri coronavirus agera Telegraph tubwira ati mwubahiriza amategeko yo kwirinda covid-19 canke muhagarikwe nkora gukina umupira w'amaguru akaba ari ryo jambo ryabwiwe imigwa mu Bwongereza akaba ari yabwiwe na Leta y'Ubwongereza bayibwira bati mwemere kwirinda covid mwubahiriza amategeko canke amahiganwa tuyahagarike. Daily Star yagarutse ku iyo nkuru nyene tubwira ati muhagarike ibintu vyose mu vy'ukuri vyo kugwana mu nda n'ibintu vyose vyo gukurakurana no kuramukanya canke mu vyase amahiganwa ihiganwa rya Premier League n'andi yose mu Bwongereza tuyahagarike. Marca mu gihugu ca Espagne yagarutse kuri Super Coupe ya Espagne tubwira ati iyi ni examen iteye ubwoba kuri Zinedine Zidane uyu mugabo ategerezwa gukoresha Super Coupe akayitwara kugira icizere n'ikigongwe vyiyongera muri Real Madrid nyuma yo kwigenza naye mu nkino ziheruka nyuma yo kunganya na Osasuna na Elche ati umuguzogenda mu gisagara ca Malaga ku munsi w'ejo gutana mu na Athletic Club kabisa Bilbao kandi kazobudafise abakinyi nka Dani Carvajal na Luka Jovic bagumye mu gisagara ca Madrid. AS tubwira ati
Real Madrid iyi niyo formula cyangwa formulaire ya Kylian Mbappe. Ati kimenyesha makuru ya AS kabisa kirashobora kwemeza yuko Madrid irakora ku buryo yoronka Kylian Mbappe mu kwezi kwa gatatu igeranya ibintu by'ubutunzi bwose kabishira ku murongo kazoronka Kylian Mbappe mu iki ryawo mu mwaka wa 2021. Ati mu bintu vya mbere bashaka no kugurisha abakinyi batari bake bazobaha miliyoni zishikije 150 z'amayero. Ati kandi bakaba banizera yuko naho bogura bokwikora mu fuka bakamugura bizera ko mu minsi za abafana bazokomeza kugaruka muri Santiago Bernabeu hanyuma amahera azoca aboneka naho boreba hano biguranya ati bofuma bigurana Mbappe bakamuzana barazi yuko amahera yoyo atazopfa abuze. Muri Deportivo itubwira ati aba nibo bane ba nyuma Joan Laporta, Victor Font, Tony Flex hamwe na Emily Ruzard akaba aribo ba kandida bane bazoturwa mu perezida wa FC Barcelona mu vy'ukuri azosimbura Josep Bartomeu yatanze imihoho mu kwezi kwahera mu vy'ukuri. Akaba muri Espagne bagiye baragakora ko Sport nawe yagarutse mu vy'ukuri kuri Super Coupe ya Espagne itubwira ati Super Barca muri Super Coupe ya Espagne ati Leo Messi arimo arahiga igikombe ciwe cya 37 kuvatanga umupira w'amaguru ni agitwara zo bari gico igikombe ciwe cya 37 akinya ati ko Imana marifuza no gutonda igikombe ciwe cya mbere kuva shise muri FC Barcelona. Ati Araujo yamaze kugarukana mu bakinyi nabo bazokina Super Coupe ya Espagne mu vy'ukuri. Akaba FC Barcelona izokina na Real Sociedad ku munsi wa gatatu mu gihe rero Real Madrid izokina na Atletico Bilbao ku munsi wa kane. Nibatsinda bose ni Clasico ku munsi wa mbere kuri finali. Igiswa muri Tanzania tubwira ati mumekuja wenyewe. Ati finali Mapinduzi akaba kabisa kuri kombe la Mapinduzi finali mu gihugu cha Tanzania. Yanga izotara mu mugwi n'umugwi wa Simba Clasico muri Tanzania bavuga bati Bek mu Sudan ampewa mkataba Simba. Akaba Simba mu vy'ukuri izotana mu mutwe na Yanga Jumatano ku munsi wa gatatu kuri finali ya Mapinduzi cyangwa kombe la Mapinduzi izora mu gihugu kabisa cha Zanzibar. Akaba mu vy'ukuri Yanga ivuga ati hii kombe kabisa ni letu, ati kombe kabisa ni iwacu. Mwana Sport yagarutse nayo ku iyo derby y'Dar es Salaam izobera muri Zanzibar izohuza Simba na Yanga kuri finali mu vy'ukuri ya kombe la Mapinduzi. Batubwira bati mwana kulitaka mwana kulipata. Ati Chama Saido waitwa Faster akaba ari mu vy'ukuri azoba ari mwoto mu Zanzibar hagati ya Simba na Yanga. Akaba ari ku munsi w'ejo kabisa Jumatano. Iyi migwi ibiri bihangaga muri Tanzania na FC afana benshi kurutindi yose muri Tanzania izotera mu mitwe muri finali ya kombe la Mapinduzi. Akaba mu vy'ukuri ari birori muri Tanzania. Guys, mugire umunsi mwiza n'ibihe vyiza murakoze.